Batanguye kugwara umutima je sinabwa kugwara ifise umugabo. Maestoma umutwe wanje nyene n'ubumenga sinyene simeze neza no gushikana no saha. Kanje nkikiri muto nkuko. Bashora nyene kuyumvira nyimba wari wowe turi kumwe. Urya ni wari umugabo wiwe wenda ugasanga ndiko ndanagusaba. Ngabira n'igihumbi ndabe ko umwana ajya. Urya n'umumaraya urya ntari karasaba merajya n'abagabo biwe. Wiga kubaka amazu? Oya. Cyangwa wiga kuvura? Oya. Niga kwandika. Hosanna, Hallelujah, Hosanna limango, Hallelujah, Hosanna limango, Hallelujah, Hosanna maombi, Hallelujah, Navanda kidangaye, azabi melingayo, halo bilangaye. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivaye naho muherereye canke n'amasaha mwe kumubonera ko inumbonesha kure. Tujuru ni KP1, ni ca kiganiro imbuto itewe n'imera. Novuga yuko urukundo mu bantu twaje turi muri capitale politique du Burundi. Novuga ati ni Igitega, commune Gitega, agatumba ni Nyamugari, ariko kubera ko turi muri quartier, reka tuvuge ko ari quartier Nyamugari aho bita mu Giswahili, niho turi twagendero uno muntu. Reka tumuramutse hanyuma abidondore, hanyuma tuje kwidonido ry'ikiganiro cacu. Ndagize bwakeye mwiriwe neza, mwiriwe amahoro. Je kubisanzwe nitwa Shimirimana Zirifa. Abafise abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ufise abashinga ntaye bangahe? Nta mushinga ntaye je mfise. Ndi kumwe n'abana gusa. Narinzi ufise nk'abashinga ntaye nka 3 canke 4? Oya nta numwe mfise je ndibana. Mushinga ntaye heruka kwitaba Imana. Ko nzi kesha abamizirima ibi by'abashinga ntahe mbibire kuwe ntiwari kushobora kuba ufise nka 3 canke 4, umwe yitavye Imana abandi babiri bagasigara? Oya je nta numwe mfise, je ndi kumwe n'abana kweri. Kumwe n'abana bonyene nta wundi mfise. Kweri ko washimye kugira umwe? Je nashimye kugira umwe, narongowe ndi muto, fakara ndi muto, sindiyumvira rero kuronka abo bandi. Je ndacari kumwe ndiko ndondera ubuzima abana banje. Ndamutse abantu hari. Ni sawa. Nitwa Kizimana Rashidi. Wiga mu wakanga? Mu wa mbere. Wiga ubuganga canke wiga kubaka amazu w'engineer? Wiga kubaka amazu? Oya. Cyangwa wiga kuvura? Oya. Kinone? Niga kwandika. Urakoze cyane. Turabona ubundi hariya, reka nabo baramutse muri aho. Ni sawa. Nitwa Shamila, niga mu wa 6. Ubona bitora ku ishuri, ubona uzomenya? Nzomenya. Wabaye wakanga? W'icumi. Muri abana bangahe mu ishuri? 60. Iki ubwe? Nibaza ko ubu abo turi kumwe bose mwababonye, mwabamenye, ni famille n'umuryango. Yego. Hanyuma yavuze yuko ari umupfakazi. Mbega wapfakaye ryari? Muri 2023. Aciye imyaka 2, imyaka 3 zo kwira mu 9. Ubuzima bwarahindutse cyane kuko warandonderera nyene yitavye Imana. Twategeza guhinduka kuko kurera abana uri wenyene usanga ari ibintu bigoye atavyo wari bwacemwe. Basi twe mu Bayisilamu ubuze umugabo urabanze kamara muhira ukwezi n'imisi 10. Bagufasha? Ngiye nyene uri hafi y'umuryango uragufasha ukwezi n'imisi 10 ntuburasohoka ngo ugende kurondera. Hama ku kwezi n'imisi 10 guheze urashaka kuja kuronderera abana. Nanje nacengena nyene kuronderera abana. Byarakoroheye gutari usanzwe gukora, ubuzima bwarakoroheye kuronderera abana? Ni bwanyoroheye guko byarabanje birankanga. Ubu nyene ndagwaye n'ibigwara
vyagiye biraza kubera nyene kunkanga ubuzima nyene bwaciye bumpindukira kubera narabonye ko bwahindutse. Ingwara wagwaye kubera ubuzima ni nk'ingwara iziye? Hatanguye kugwara umutima je sinabwa kugwara ifise umugabo. Maestoma mu muti wanje nyene n'ubumenga nyene simeze neza no gushikana ino saha. Sinakize nyene hari ukuntu urabona ndi hajya mu iduka barambuza ndagwa hari gihumvyuka bakaza barambuza ibintu vy'ivyumviro ibintu vy'ibibazo hakazarazanye n'abantu bandemesha. None wabimenye kugwaye umutima kuti wagiye kwa muganga? Nagiye kwa muganga ico gihe waramfashe ndahakwa gupfa. Canja kwa muganga nyene abaganga barambaza ibibazo mfise barabona nyene ko no mu mutwe wanje hatameze neza. Ndabiganira bacha barabumva igituma nagwaye umutima. Bacha bakubwira ati sumutu kenewe ahubwo n'impanuro tuguha. Babwiye ati kanini sumuti ahubwo n'impanuro ugiye gukurikiza. Mu buzima baye usanzwe bwarahindutse n'ubuzima busanzwe bayemo. Hariya hari abantu benshi, hari abamizirima benshi bafise amamiliyoni menshi, bafise amamiliyaridi, hari abakristo hari bafise amamiliyaridi cyangwa abandi bantu bo mu yandi basengera bafise ukundi kwizera gutandukanye mugabo bafise amahera menshi bafasha b'urukundo. Kuko mwinosi ukungene bimeze novuga yuko urukundo ntiruraba idini cyangwa ntiruraba ubwoko ntiruraba igihugu. Urukundo ni ikintu kidafise limite, ni ikintu novuga kidafise aho giherera, kandi urukundo ruri mu muntu. Ubona nk'ikintu cyoshobora kugufasha kugira ushobore gukora wibesheho, ubona cyo bari nk'ikiye? Je kintu basi no gushikana ino saco fasha kugira ngo mbeho nk'ikintu nabandi ko nkora ci wanje apana gukorera abandi. Kuko gukorera abandi ni ibintu vyinshi uracamwo ugasanga nyene ubaye nivyo vyivyo nyene umutima ucuga mukudugana ko ibibazo vyinshi ukamara ko kwezi ufise abana babiri kubagaburira usanga ari ngorana. Basajya nkorera 40,000 ku kwezi. Yo nkorera bakorera ibihumbi 40 ku kwezi. Nk'ibintu dufate bashobora gukora kugira ngo bishobore kugufasha ushobore kugaburira abana, ubona ari nk'ibintu ubona byo bari nk'ibiki? Ibintu vyo kudandaza. Nkadandaza tuntu twiwanje nyene. Dandaza nk'imiduga cyangwa amamoto? Oya imiduga nayo canke amamoto imvira vyo birarenze. Naho dandaza udutore n'udutomati byose mugabo kabari vy'iwawe kibigihumbi kibici wawe. Okay, nibaza yuko hari yakumbure benshi bariko baratwumva bariko barumva kumbure yuko hari hico bokora iki. Mbega bihora bikorohera aba bana bawe ko mbona ubasomesha ku ishure, bihora bikorohera iyo hageze mu gihe c'ishure nko kugura amakaye kubagurira impuzu? Ntibishobora kunyorohera kuko amahera mpembwa nta nuko urumva n'umwana umwe se no mugurira nikaye. Urumva afashwa n'abantu nyene nkuko nyene abwira umuntu ati je umwana je kwishuri birananiye ntari cyo nakime mfise amakamfasha akabagurira amakaye akambaza ati biga mu wakanganye akabagura utwo dukaye bakaba bamfashije ko nyene hama abana bakaca baja kwishuri. Nyene hariho umuryango bamwe hari abankunda hari abanyanka basi nyene je umuryango wose w'umugabo je kweri sinovuga ngo hari umuntu numwe ngo afasha n'ikintu nakimwe. Je nabanje ndabaho nyene nabi misi yose nahandira niyumvira nyene subira abana urabona amahera yo ku kwezi nzandagenda gusega mu bagenzi mu bo twabanye bamwe imbara umugenzi duhuye nka musega ndabaho nyene uko mwisho ndamenyera gushika yaho ngwarira imitima amaestoma kweri naraciye mu bintu vyinshi ndanavyibutse mbere numva bimbabaza ariko ubu ndashimira Imana byarapungutse nta wunuka. Hariho nyene abagiye baravuga ati reka basi tuboreka zararira habana bakabona yuko basi babona mu gihe ubayeho umesa gahuzo umwana yambara uniforme zimeshe babona ati no mubosi nibiki no mu maraya bakavuga ko ndo mu maraya bakavuga ibintu byinshi muga ntaco vyantwaye byose nyene ngaha ndasavye ndara nyene bumva ko nari wanje n'ubundi nyene bakavuga amajambo menshi. Dufate nk'ababanyi baba ngaha babona ati barigera babona hari umuntu uzana ngaha hamwe buvuga ati n'umumaraya kweri? Urumva basi bakubwira ati umuntu wese iyabuze umugabo kanje nkikiri muto nkuko bashora nyene kuyumvira nyimba wari wewe turi kumwe urya ni wari umugabo wiwe wenda ugasanga ndiko ndanagusaba
ngabira n'igihumbi ndabe ko umwana arya urya n'umumaraya urya nkari karasaba amera arya n'abagabo biwe nyene bikamera nkuko ayo umugabo kweje nta mugabo ndazana ngaha n'umusi n'umwe gukora ati kutomuzana nyene mu rugo rw'abandi sanga ari ngorane. Mbega umaze kubura umugabo ntiwahuye n'ibigeragezo byinshi by'abantu baza b'abahungu b'abagabo baza bakuvuruka? Ntabwo ushobora kubura abo baza bakugora mu mutwe. Oya ntabura kweri. Ubonye ubuzi igihumbi bibiri ntibashobora kuvuga ati reka sawa ko arinze yizana atari je nagiye kumurondera reka ndamwaka ico gihumbi hanyuma ubuzima bubandanye. Oya nimba ari umuntu ndamubwiye ati ngabira igihumbi akimpaye je nyene cambika je mba ntomboye nimba mandose niyo isabuni aho sawa. Mugabo nawe bezwe abakeneye mu kayikora fresh bikagenda neza. Oya je iyo onye siyo ndimo iyo defo jewe ntayo ndimo guko je ndakunda abana banje guko ni jewe ndabireranye je nyene imbere n'inyuma n'Imana yo mwijuru gusa. Ibyo bihumbi 40 uvuze ko ushobora kuba uronka ku kwezi nkuko bashobora gukura mu rasiyo ya buri munsi nk'ubu mbona ibintu mu Burundi birazimvye irasiyo uza gusanga ari nk'ibihumbi nka 200 ku munsi ubona bigenda neza. Oya ntibishobora kugenda neza guko amahera yo ku kwezi nyene n'amahera yo ku kwezi je ndashobora kugenda nyene nka kamadeni nk'ubu mfise nkayo madeni ari mu kusarisha no mu mutwe ndabona n'ukuntu uzoyariha simbona n'ingene nzoyariha birancanga mbere ndabwira nyene n'abagenzi mugenzi shobora kubwira nkabwira ati je ndukuri habona amadeni amvuye mu mutwe ndumva umenga yuko nzobaho norohewe kweri mu buzima je mbayeho amadeni mfise ni menshi madashobora guhembwa nikanambira isinguremwo canke ngo nguremwo ikanambira y'umwana nkacandiha amadeni sanga umenga wapi. Ubu nk'akaroro nk'amadeni ufise mu hanze yo bangana gute? Akarorero naho utoyavuga yose basi uwestimye kubera utabiharuye. Nk'amadeni yo mfise ajya mu kazi ajya ntavuze kure. Kumna kikamere ajya muze. Ajya safi. Naciye kure nk'ahantu ba wicaye basi ushobora kuvuga ati nyene ndaronka ibyo 10,000 amandiha amadeni ntangure ahankorera gusa. Ahankorera barashobora kuba banishuza nka sase nkane. Turangiza kino kiganiro cacu ni kihe coba carakuzigamye kigatuma ushobora kuba ati ngomba ngwane ku bana banje mw'iyi myaka mbuze umushinga ntahe ukavuga ati sininja hirya no hino kurondeza ikintu cakuzigamye we wisunze kugira ngo ntuje hirya no hino ngo wambare ibara bavuge ngo urya ngo ari mu bagabo ari mu bara yacu bari nk'ikihe? Je ikintu ca mbere je ndasenga je ndasenga nkasaba Imana nkavuga Mana je mfashe abana biwanje sindo ngirase ko rangiye mu bagabo mu maraya. Kincho ca mbere je mbayeho gushika imyaka. Ca kabiri je ndobaha abantu nta muntu ushobora kubwira ati je burya ngo mandara ubusa areke kuma je kwere narabayeho kubwo buzima no gushika n'ubundi bwo bumbeshejeho. Nta bakugoye ko ubuze umugabo benshi bagorana ukabona baraje bakuvuruga bakagutera ingorane ukumva mu mutwe navyo biguteye amasre biguteye ikibazo? Basi mu gihugu z'umugabo ibigaragezwa ntubibura ushobora kubibura kweri barakugora mugabo nawe kuvyirinda ubu ufise ikintu ca mbere wishinga Imana ya mbere kwanza ukavuga ati Mana umfashe guko nkagenda mwino nzira abana banje basi barafuye. Ikintu coba carakubaye ko uvuga ati ikintu iyo abana ari mfise umugabo nticari kumbako? Ikintu ca mbere je campababuye ku kintu ca mbere irasiyo y'abana kweri yarangora mu kwicenda ageze ku ishuri byo bintu birampababura kweri nkumva umutima nyine umenga sinzi byo bintu bibiri kweri birampababura canke mu gihe umwana agwaye babona nyine ukorera amahera yo ku kwezi nico cakindi nyene ugumana ingorane ni handi ucuga muja gusaba amadeni nkopesha ngende kuvuza umwana canke ku kazi ukababwira ati ntiza amahera ngende kuvuza umwana urumva hageze kwa kwezi nibaguhemba yakwi bategeze gukuramwo amwe wagenda kuvuza mwana canke utagiye kwa mabuja ugenda kwa fulani nawe urazi nyene aguma ari deni ni bya deni nyene y'amadeni uguma mu gihe ubukorera amahera y'abandi ku kwezi. Akantu kakajambo kanyuma wohereza impanuro ku bantu b'abapfakazi babuze abashinga ntaye nk'uko kwawe hanyuma mu bapfakazi ugasanga barihebuye ugasanga aho bari ntibameze neza ugasanga bihebye
hariho nabo bishika bakiyahura. Akajambo kanyuma bo babwira, akajambo ko kubaremesha bo babwira bivaye n'ubuzima barimwo wewe byagufashije kuba ukiremye mu mutima kuba ari nk'akajambo ka cyakajambo no bafasha abafakazi nkanje. Ikintu cya mbere no bafasha kugira ngo bareme umutima. Ikintu cya mbere nico gusenga. Nico kintu nabonye ushobora kubaho basi uvuga ati reka nje gusenga nsaba Imana iki kintu kugira ngo Imana ifashe. Je narashobora kwicara ahantu kuva mu gitondo ntafise n'ikingorongoro nge n'abana bajya. Ariko isaha yo gusenga ikagera nkasenga Mana ndasavye bajya abana bawe b'imfuvye uno musi ntibararubusa uze bumfashije. Nukuri nacamva kw'iryo sengesho nicaye hajya kwibarabara hajya kwiduka nabona umuntu amamagaye akamamagara ngo hano agacama nk'ivyo bitanu nkaba ndose nge n'abana bajya aca mitananye n'utuntu nkasumira abana nkaca ntaha nkaca ndabasumira bakajya. Ariko kubera imyigenzo nyene kubera ubu ngene ububayeho wiha amahoro nkuko nyene abisi ntibashobora gutahura ngene ubayeho kuko utababwira ivy'iwabo. Nayandi ho nukuri ndabasavye abantu babafakazi nabo nyene bafise abana bareze abana kwihangana icambere ugasenga ukicara mu bandi ukiya amahoro. Kweri na jewe mpanuro bama barazimpa kuko hari gihe uhora umenga je kweri nkabwira umuntu ati je nzo havura ncika umusazi kuvy'ivyumviro gusa afise. Nukwihangana kandi ugasenga ukareka kuja mu bintu ngo ninagenda kuri ya mugabo ca ndonka 10,000. Oya bijya si bintu bijya mu gihe ubigiyemwo bijya ho rero urafuye nta n'umuntu n'imba yo ruronka n'umuntu aguhamagara ngo hano ndagoye nabiga bibiri ntazobiguha. Uca wandura umukoshi ukaba nabi ugasa nabi abana bawe nyene muhira ubuzima bugahinduka. Nuko nyene ariko uzimana uja mu yindi nzira mugabo wewe uzimana bashobora kubona yuko wewe utari mu Mana ahubwo uri muri shedani bivanye n'ubuzima urimo. Rero baronderera abana bahangayikira abana bakure barabe yuko abana bokura ndetse bigisha n'abana mu gihe babonye yuko bikunda ngene bo kwigisha abana bidakunze naho nyine babwira Imana niyikora kira kintu cyose. Naje bagushikana ino saha abana biwanje se babo yafuye bakiri bato ariko ubu barakuze kandi bariga kubw'Imana gusa sawa. So rero turangiza kino kiganiro cacu novuga ati mwakoze mwe mwadukurikiranye ho muri hose sinzi igihugu muherereyemwo sinzi intara murimwo ariko mwakoze mwe mwaduhaye kano kanya. Nagoma ndababwire urashobora kurengana mwibarabara ukabona umenga abantu bose nico kimwe abantu bose muri kumwe wewe Imana yarakugiriye ubuntu ura urya gatatu ku munsi wewe wambara neza ugendera mu muduga indege ni nk'icibare cyawe wama mu ndege imisi yose ugenda ariko nabanda kwibutse ubwo n'ubuntu bw'Imana ni Imana yakugiriye ubuntu. Ico no kubwira coco ufashe nawe warafashijwe kuba wo kwitwararika akazi kawe nabi wawe ni byiza kandi nabyo birakenewe mugabo uzuraraba n'abandi wo kurikirana bino biganiro uzuraraba n'abandi nabo ubafashe kuko nabanda kubwire ibyo dukorera hamwe tuzobibona mu ijuru. Nagomba nkubwire impera yacu iri mu ijuru aha mwisi twafise imyaka mike cyane yo kuba nta myaka 100 tuzomara. Rero mu ijuru niho hari inyungu nziza cyane yico wakoreye ku isi. Nagomba ndagusabe wari kora dukurikirana ugira ico ukoze bigukundiye ugira ico ukoze ufashe n'abandi benshi ufashe bagenzawe niwitwararika ibyo wawe gusa wibuke nta myaka 100 kandi niwashika mu ijuru hari ibitsi uzohomba hariho ikintu uzohomba kuko wafashije waragowe. Jambo ry'Imana ryo rivuga ngo nari nshonje ngo nari nyotewe ngo ntiwagaburira ngo ntiwagiriki ariko wibuke ico no kubwira cyote bica rivuga ati mbega we nari nakubonye hehe Kamana kugira sinda gukora ibyo ariko Imana ivuga ati hamwe wa mupfakazi yaza gusaba mwima hamwe wo mwibarabara wa undi yaramugaye umwe ariko arasaba ukamwima yari jewe. Rero nabyishi zovuga ariko ikiganiro tukikora kugira ngo duhe akaryo keza kawe uratwumvitsa kugira nawe ukicukoze. Ndagushimiye wewe witeguye kugicukoze nawe uza gukurikirana kino kiganiro n'ukutoza igicukoze ariko Imana igufasha mu mutima w'umura araheza giyo cyane nawe utaha bye merci. Samba zalila yawe Pasolalo